Okay, kore je niko ndaraba kuri no TV ko yazi ko je poster murandaba hari ibiganiro byawo bya kera iyi TV ni yande rero no TV umukire yitwa Emery Nick niwe yayiguze cha turakorana kandi rero araraba kubifuta abona nta kibazo yabaye buhindure gusa izina ndanamushimire cyane kuba yari imbere no gukora ico kintu kubera mu bisanzwe ibintu vya TV online bikonsoma amafaranga menshi byinziza make bageze kumbaza ati wohanura umuntu kuja mu bintu vya TV online kugira ati waje nawe no hanura pe kubera kamera irazimvye amapira arazimvye microphone zirazimvye ama déplacement aragoye location ziragoye urabona location usiga ugenda hano bakagusaba amahera kazono umuntu arajara kwirukanye imana uri kurakora iganiro ngo abantu ngo bro umva kwicara gusa urabona kakayimaje abantu bariko barabona urumva umuntu akaca afata umengo nguri ku kamera umengo uri kukoresha drone kandi mu bindi bihugu bantu bashobora no kuriha amafaranga uje kwakora ikiganiro bakanaguhemba ati ewana cucisha mu izina aho wakoreye ariko ngaha uca ku rugo rw'umuntu uri gukora ikiganiro ukuzona aragutaburije convocation urumva rero je nawe no hanura kubikora atikomeje cyane kuko invest ni nyinshi bro ni nyinshi cyane urumva ko ndanagusubiremo kandi ushobora gukora ikiganiro kikinjiza dolari imwe $1 nangahe ni 7,500 idolari imwe none déplacement ama mega yonyene kugira kijeko uze gusanga ariko yababico umva jewe kweri narabonye neza yuko muri ubuzima je kweri nto bishobora ahubwo Imana namuhezagire kuba yarabikoze yarabikoze kandi twebwe mu bisanzwe rwaruka turashaka kubura abantu beinvestisa mu bintu bakabona ati uyu muntu impano yiwe ntitaka ko ari abantu impano zabo zitakara kubera iki kwera babuze umuntu abihereza agaciro ivyo bintu ko nkubi yaca nyene ikawukira rumva je nace ndabiheba burundu ariko yamye ansunikira muri YouTube ngume muri YouTube koze mu bisanzwe nari namaze gufata ingano nabihevye ivya YouTube mvuga ati jewe mpambane na Facebook gusa urumva rero aravuga ati oya nahuja gumahanyene umukire yitwa Emery urakoze kubitahura hama ikindi kibazo wewe ni cyayi kintu ukundira social media social media cyo ndayikundira mani rahuza abantu uramenyana n'abantu benshi cyane uramenyekana sivyo social media mani iramenyekanisha umuntu kuneza kunabi urumva kwera ni ibintu bija kure bishika kure gose sivyo social media urashobora gutanga ubutumwa nanga kwa kundi dufate abana batakara kira cyabaja kubarangisha harakavye kitwa amafirimbi mu Kamenge n'ubukazunguruka ukazunguruka ngo mwana yatakaye yambaye agakabutura karuje n'agapira ubu bijya nibikibaho umva ivyo bintu kuruhisha umuntu bro urungika muri group azunguruka quartier nzima man umuhogo yawe urazumira bamuhemba 500 umudiringi wa 500 niwe bamuhemba amafirimbi akirirwa arazunguruka quartier nzima arangiza ariko ubu uratanga ivyunguka umuntu postinze gusa tiari kiba kirangiye urumva jewe giye yarigeze gutakara mu isoko turi mu isoko mu Kinama yarageze ino ku muryango twari turepfo hari ababagira amamesa urumva rero gi yari yaduza ageze kuri umuryango wa ruguru hari abantu baciye bamubona ati ngo kaskakana kakoresha umwanya ngo gi ngo ewana ngo uyu mwana no wakoresha umwanya urumva asharamugumiza aho nyene acaja kuri page aratora nimero yanje acara telefone ati umwana wawe muri kumwe ati oya ndiko ndamurondera ati jewe ndi kumwe nawe ngaha ku isoko mu Kinama tamaje na je niho caramubwira aho ndacaramunzanira social media yo niyo ico bita social media urumva na pare y'ivyo yo gusa ncamposting ati
umwana wanje yatakaye direct bari guca bamu urumva atari umuntu yamwivye yoca urumva social media kindayikundira kare social media ubaye seriye nayo cyane iragutunga nk'amafaranga ubaye seriye cyane kayikundira ya kindi kibazo nk'ubu ukore bishitse bakagutelefona bakakubwira ngo umugore wawe ari mu ihoteli n'undi mugabo wanashima bakakurungikira na video wewe byakira gute cafata imbugita nkayikarisha sivyo kacanyaruka aho aboro bambwiye sivyo uyo mugabo nimba yo bari umuunde nimba yo bari kigatanya nimba yo bari inde bro noruhuka ndamwishe canke we anyishe kandi umugore wanje ntaco nomugira kubera vya serie kabisa je no mwica kabisa ko mani jewe je ndanka gusangira ahubwo uzobe uvuga ngo umugore wiwe naramuri bari ku mugore kosa bari ku mugore ivyo ni ivyanyu kumenya se kosa ari yake umugore gute we ntuzi ko abagabo biki gihe basomesha akagutigita ku kwezi kose mutari karagutigita ukamwanka ariko agatigita akaguma urumva akaguma satira mu nzira zose bro abagore nta mugore w'umurundi kazi sivyo yishira umugabo ngo ndagushaka akamukreya bariho oya abo ivyo ntavyo ndabona pe je nta mugore umurundi kazi ndigera mbona arondera umugabo ngo ndagukeneye ngo ingunge oya abagabo nibo batigita hari abagabo mani ari bivye vira muri zo ntara za Cibitoke ca Rugombo mzee ibivye vira muri zintara za Bubanza hiyo nibisambanyi karuhariwe urumva kiratigita ko umugore wawe kibonye gusega afise ingiti kiramutigita ko maka kimuriye ibaziro umuntu akacabaho ubuzima bwiwe abwira n'abantu ati umugore wa naka naramuriye urumva muta oya vrem ivyo bintu je ntavyo nosabira ko pe ya hama nk'ubu birashitse jewe canke tukadufata kuri bosi Emeri aragucaguje umuduga canke iparasera vyose binganya agaciro amahera aramwe wewe toriki kino tora umuduga kubera niwe ntafise parasera ko ndayifise hari umuntu atora ica dafise kino tora umuduga kabisa regi parasera yo nakwishuye we ntushiremo ivyawe je notora imodokari je nzogura imodokari we reka imodoka mutanikira kimbe urazi yuko ushobora kuja gupanga ahantu inzu ayi Bujumbura ukatubaza mwene inzu ati urafise ahantu ha parking baya gusa niba biryoshe atari urupangu rwawe atari urupangu rwawe niba biryoshe kitabiryoshe wapi ntabiryoshe kubera iki urumva wowe ugiye guparika mu rupangu rw'abandi mugihe ahubwo umuntu n'umupanga agiye modoka kwiri ugasanga n'ugiye gupangira na modoka afise je nakubwiye ati je ndafise parcelle sivyo ibaze nk'ubu umwana wanje akuza avuga ati papa rafise inzu n'imodoka no kwishuri agenda arabiririmba papa yazondodesha mu modoka yiwe uvuze ico kintu je niba ku mugari arana nagiye hari utwara tubiri twari twicaye dutoyi ngo shanga urabona ngo ivangwa ngo yaratwishima ngo kwera ngo bamuzara ngo navangwa iki rero tiravuga ati ko mu bwana nabwonyene Imana ibura twengana manje yara abana horabwira ngo papa ngo rafise moto kandi je ginda mutwaye ku moto tuko turagenda araryoherwa sana ibazere imodoka moto usanga ari mani biba biryoshe bwo buzima mu bisanzwe muri ubuzima umuntu kwanza arondera kujya inda ironse urumva ucurondera ahuba urondera aho ucurondera déplacement iyo si ubu yitsinze muto uraberewe n'ubwa mbere ndakubonye wambaye jezi mbega ajya wambaye umugwahe Paris Saint-Germain bayita Paris Saint-Germain mu Faransa mbega ajya urakunda football reka ore kweli sana iyo ntaja mu bya entertainment
cyo mu vya football ndakunda n'abamenyesha makuru b'inkino jewe ko benshi ndakunda kubakosora byinshi batazi hajya wowe ukunda uwahe mu mugwi je ndakunda umugwi witwa Chelsea mu Bwongereza kandi kuva nkiri muto vema narawukunda umukinya kuryohera arimwe ninde umukinya kuryohera arimwe ninde ubu hari umukinnyi yitwa Enzo Fernandez Argentine ko ba Messi harimo abitwa ba Parma Cole Parma nk'ubu byaye umwana wawe uca umwita Enzo yagi aramukunda Enzo urumva je muri phone yanje nyene usanga amafoto ya Enzo arimo cyane kwera ndakunda kungena uyu mujwera nyene apparence yongene imeze twite tatouage twaje z'ubumesha nyene ya mana aruzuye kabisa technique yo mu kibuga na physique mai ndabikunda mbiyagawe na tatouage ufise navyo nkunda okay twaje nkunda kwitobura je ndakunda dread n'amafime kundi inzobe n'amafime n'ifime andaka mu misi nyuma gato je sinakunda kwambara amafime nakunda amashapo sinzi yo byaje okay turaruka kubona post yawe kwanda si wewe nyine wa postinze nabonye kwa promoter benshi ba postinga yuko muko murategura match izobahuza hamwe n'abakomedi hari cyo byo babifasha muri entertainment boy biragifasha ko zose ni trending kwanza jewe apare yaba baririmbyi bahora bakina ama match jewe narateguye narigize gutegura match yaba journaliste n'abakomedi yabereye kuri Centre Jeune Camille yo bijya bira trending usanga baba kunzi b'umuziki w'u Burundi baba kunzi b'umuziki w'u Burundi bataronka opportunité zo kuja mu kabare ahabera ibiteramo baraba baririmbye bazaronka izo opportunité zo kubabonera mu kibuga kuko baririmbye bafite izindi mpano bari bafise apare ibi bintu ubona ngo bararirimba bakagira nte hari ibintu bakora rero nk'abari abajwerekeye rero usanga bakizi gukina umupira nyene nuko nyene usanga inzoga zarabishe usanga abademu barabamazi imigongo ntabwo bakigira urumva rero birafasha bakunze umuswi Burundi kubabona ko ari abantu mani bakunda baririmbyi badakunda kuja mu biteramo ibiteramo kwanza biba mu ijoro tangura saa 8 y'ijoro rero aho imatch nayo bakunda cyavyo bacabona umuririmbyi akunda camubona fresh ya bintu nk'ibyo okay ikibazo kigira kabiri turavye amafoto umugore wawe yahora postinga biragaragaza yuko ubu atoba ari ino yoba ari hehe umugore wanje ntakiri ino pe kirino amurungitse kurondera life kumfasha kurondera ubuzima tumaranye imyaka 5 ndiko ndapambana abona yuko iterambere kweri riri kuri mu kwezi imbere kaje ndavuga ati ndi jenyene harura nkavuga ati ndamumutahe harabaye ibintu byo atari umutahe mwishi hapi nta bishasha kabisa ndavuga ati reka ngire ayandi magendera nabingena jabuka ja kurondera fashe nyene nabikoze kandi bagenda umugabo mfata isintu zanje objective zanje ngisha inama cyangwa ngirane ya je ni plan zanje nkuko namushize mu nzu atawungishije inama n'ibindi byose nyene atawungisha inama niyo mpamvu rero yatumye umurungika ya uncamake niyo none abana birakorohera uri wenyene uca bigenda gute abana abana nibatungwa n'umuvyeyi gusa abana batungwa n'igihugu kuko uburezi buri kwinshi kuba ugaburira umwana
ukamuryamika so kiba gisigura yuko ari umurezi sawa udahari n'abarezwe n'abantu ababanyi barakorera umwana abigisha bagakorera umwana abagenzi bagakorera umwana famille ikakorera umwana n'umwana n'umuryango nta kibazo yotera ngo nuko nyina atari hafi yafe kandi byose yumva babiri mu miteguro cyose barabiteguye urumva ivyo rero urabishika ko ufite akazi keza uri fresh warikomeje fresh man ubwo n'ubuzima buryoshe cyane kore nibaza nta kindi ufise wongerako oya reka tugushimire rero Imana ikwakiye